There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. You're the all. Kaze mwese bankurikirana. Ngiye ku mazina nitwa Confiance Byizigiro, ku basanzwe bakurikirana inyigisho zanje muranzi. Mahoro ya Kristo baganze mwese muri hose. Uyu munsi kano kanya nakanifujije kwishura ikibazo benshi bambaza. Hari abantu benshi bamaze kumbaza ikibazo babaza ngo none wewe burya anyungu usenga mu idini ryahe, usengera hehe? Iki kibazo benshi bakakibaza kubwo kubona inyigisho n'ibyo mvuga bakagomba kumenya nano bansengera. Hanyuma kandi kuko nigisha ibyo kuboka cyane, hakaba n'abandi biyumvira kubokera mu ishengero. Muri icyo gihe rero bakaca babaza icyo kibazo kugira ngo bashe kumenya igidini nabamvamo, igidini nabanshingira intahe, igidini nabamvuga ko ari ryo kuri. Ariko jewe kubwa kino kibazo sinza kucishura nk'ugwanya amashengero canke mugabo ndewe nje kwamenyesha ibyanje uko bimeze kandi nuko biri nuko rutondo rupanze. Rero kwabaza ishengero nsengeramwo, nta sengero na rimwe nsengera, nta dini ndimwo, kandi sikubera ngo na nk'ishengero canke ngo ngwanye ishengero ya, ntabwo ngwanye ishengero. Ariko jewe aho nakiraga kiza ntabwo ari mu ishengero. Jewe nakiraga kiza aho nahuriye na Yesu, aho nahuriye na Yesu no nakiraga kiza, kandi Yesu abanye nanje no nkuko mwabyumvise mu gishinga naye cyose. Rero jewe rero nabayeho ntari mu ishengero, kandi ngendana n'Imana ntari mu ishengero. Imana iranyigisha irancisha mu ishure ntari mu ishengero. Ibyo byose byabaye ndetse hano nyine muri kino gihugu nkuko igishinga ntakibivuga. Ku bataracumva marafite ko kiraba kiri YouTube, Facebook, no kuri WhatsApp, kuri benshi baragifise. Rero jewe rero so kuvuga ati ngo sinzoja mu ishengero, mugabo kubwa none ndacariko ndavuga ibya Yesu, ndacariko ndavuga iby'igishinga ntahe, ndacariko ndavuga ibyiza Imana nkorera yankoreye, menyekanisha ubwiza bw'Imana, ubukuru n'ubutware bwayo, menyekanisha ijambo ryayo. Ariko kandi hazogera igihe nkaja mu ishengero, mugabo kubwa none ndacariko ndamenyekanisha iby'Imana yankoreye. Hanyuma kwavuze ikibazo nawe ati bishoboka gute kuba uvugira Imana, kuba uvuga iby'Imana, kuba uvuga ngo warakijijwe kandi utari mu ishengero? Hari abafite amakenga yuko gakiza, bazi ko gakiza akaba mu ishengero kandi gakiza arakishengero. Ariko ndagomba kubabwira ko atari uko biri. Umuntu arashaka kwakira gakiza atari mu ishengero nkuko jewe ntakakiriye mu ishengero. Kandi sindoko ngwa ishengero, kandi simamvuga ati ngo abantu bose ngo ntimuje mu mashengero, abarimo ngo muyavemo canke abatarajamo ngo ntimuyajemwo. Oya, kuko na jewe nzoja mu ishengero, nzoba mu ishengero mu gihe kigiye kuza. Mugabo kubwa none ndacariko ndavuga kwanza ibyiza Imana yangiriye kandi yankoreye. Kubafise icyo kibazo bakibaza none wewe ubishimikije iki, wewe uvuga gute ibye n'ibyo onye? Jewe icambere ndashaka kubabaza namwebwe, nkababaza mbega burya anye Paul wari Sauli yakirijwe hehe, yakirijwe mu ishengero ryahe? Icyo kibazo wocishura kuko ntabwo ushaka kucishura, kuko Paul ntabwo yakirijwe mu ishengero, nawe nyene yaharaho yahuriye na Yesu. Kuko Paul atarakizwa ntabwo yagwanya abakristo, yagwanya ishengero, yagwanya abakozi b'Imana, ndetse yabaye mwe muri mu wishe Stefano. No yarari niwe byose byarumva yagwanya abakristo, akama abakristo nadyura akavuyo k'intambara ko gwanya abakristo. Rero ntiyahuriye na Yesu mu ishengero, yahuriye na Yesu mu nzira aho Yesu amwiyerekeye. Hanyuma kandi ikindi kibazo, none amaze gukizwa yacaja mu ishengero ryahe? Urashaka kucishira icyo kibazo? Oya, ntabwo yigeze ajya mu ishengero ntuze Paul, kuko we akazi yahawe yatumwe mu mahanga, kujya mu mahanga kuvuga ubutumwa bwiza, kuko abandi batabishobora
kandi batabyakira neza, kuko bo bavuga ko agakiza ari ak'abayuda, agakiza ari akabo gusa atari ako guha abanyamahanga. Mugabo Yesu yakijije bose atacaguye, nuko rero yatumye Paul kujya mu mahanga. Kandi Paul amaze kujya mu mahanga, hari abashaka kwibaza none Paul mu mahanga yasengeye mu idini ryahe? Nta dini yasengeyemo, we yagiye avuga ubutumwa bw'Imana, agenda abora abantu, ndetse aba intumwa. Kandi kubwo kuba intumwa akazikora, igenda ishinga amashengero, intumwa igenda irondera abantu hajya anye amashengero atari, hajya anye mu banyabyaha, kuko agakiza saka bakijijwe, agakiza nak'abatarakizwa kugira ngo bashe gukizwa. Kuba amaze gukizwa mama amaze gukizwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ati ngo umwungere yari afise intama 99, ijana imwe iratakara, ngo ariko asigaza zindi 99, agenda kurondera imwe yazimiye. Iryo jambo rashaka kuryumvira nawe ukagerageza kuritahura. Mugabo ko jewe ndarisobanura nuko abakijijwe nibye ko bakijijwe bari ngaho, ariko ni byiza no gushikana ubutumwa kuri babandi bazimira bakiri kure, kuko Yesu ntaje kurondera abakijijwe, mugabo aje kurondera abanyabyaha, yaje kumenyekanisha ibyiwe mu banyamahanga kugira ngo nabashe kumenya ivy'Imana, kuko bamaze gukizwa bari mashengero, abo onye basanzwe bazi ijambo ry'Imana, basanzwe bamenyereye iby'Imana. Mugabo Imana yifuza kandi n'abari abari kure kugira ngo ntibapfe rubi, bashikirwe n'ubuntu bw'Imana. Nuko rero kubwa none ndacariko ndavuga byiza by'Imana, ndacariko ndavuga ijambo ry'Imana, ndarishikana kandi nshinga intahe n'iby'Imana nkoreye, menyekanisha ubukuntu butwara bwayo, hanyuma tuzogera tuje mu ishengero nk'abandi. Ishengero rafise icyo ryashingiwe, kandi ishengero ni ingoro y'Imana, nuko ntabwo umuntu ashobora kurwanya cyangwa ngo arikureho cyangwa ngo yitandukanye naryo, ahubwo abantu bose baza kugerageza kwiyunga n'ishengero, kuko mu ishengero hari umugisha uhasesekera, umugisha utaronkekana uva ahandi atari mu ishengero gusa. Mugabo icyo gihe ku bwanjye ntikiragera, kuko ndacariko ndavuga ibyiza Imana nkoreye, menyekanisha ubukuntu butware bwayo, kandi menyekanisha n'ijambo kuba atarifise, kandi no kuba adashikirwa n'abadafise amashengero yo kuryakiriramwo. Nuko rero Yesu abahe umugisha mwese, hanyuma nizere ko icyo kibazo mugitahuye kandi mugisobanukiwe, kugira mutabandanya mushidikanya, mutabandanya mukekeranya, mutabandanya mwumvira ati ngo ako n'agakiza nyabaki katari mu ishengero, ngo n'agakiza nyabaki ko umuntu adasenga hamwe n'abandi, ngo n'agakiza nyabaki. Oya, ntabwo ari uko biri. Njyewe ntabwo nakirije mu ishengero, mugabo kandi ishengero nzorijamwo. Nuko Yesu abahezagire mwese.